uyu munsi aya majambo twe kuganira atubwira ngo ni gusenga utarambirwa biziga mu kwizera. Gusenga utarambirwa bizana ukwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Alleluia. Hari intare nigeze kumva kandi rimwe yari umuntu ngaha mwisengero yavuze ngo burya je murangira greve imbere y'Imana naho mutabimenya. Ati murangira greve. Tutorigira gute? Ati ntaho muramubona nyika. Sinsure kuboneka. Ati hajye hari ibintu mba nagombye ko Imana ikora ntikore. Nca mbanza nkanyika, nkagenda kurondera ahantu mbabarira, ndirira, ntihagire umuntu aza kumbaza birebire ngera aho bigeze, tugendagira greve ku Mana burya. Hari kera mugabo iyo jambo ryarangomyemo. Nsanga burya hari ubuzima abantu babamo mwibanga, uba bukeneye ko Imana ibasanga muri ryabanga nyene ngo ibavyure mu izina rya Yesu Kristo. Ibi nk'ibi bihe byo kuvyugwa mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Abavugishwa n'Imana bariko ravuga kuri ino hanga turimwo bavuga ngo bajye burya bwoko ngo uzaburi inarrêtable. Buzoba takiyo na kimwe cyo buhagarika. Mugabo bariko bavuga bafatiye ku bushozi bwa mpwemu buzoba bukorera mu mitima yabo. Kubera iki? Ingwane zizoza ntibabivemwo, bazocika intege cyangwa bazokubitwa, bazofungwa, bazohura n'ibibazo bitandukanye, bazobeshegwa, bazotwagwa gufungwa, bahogwa ubusa cyangwa bahogwa Yesu, ariko ntibazobivamwo. Ese ucika muri aba bantu bavuze ko batazobivamwo, batazocika intege? Abantu niyo bo baca ibikonjo babandanya bizera Imana, niyo bokena, niyo borenganywa, n'ivyabo byohera, boguma mu bucuti bwabo n'Imana neza. Alleluia. Ndifuze ko bamuri abo bantu. Abaroma 12 imirongo 2 gusa. Abaroma 12 umurongo wa 11 na 12 hatubwira amajambo ajya gutwegera n'ino jambo tuja kurangiza dusengerako. Hatubwira amajambo meza ngo kuvyo gushishikara ntimugire urwangara. Urugwangara ariko aravuga simwe go muri secondaire babona umuntu yataye ikintu ahantu ngo asugwangara. Mugabo mu Faransa bakoresha paresse, n'umuntu w'ubunebwe. Ati rero mugire gushishikara cyangwa mugire zere cyangwa ishaka, ntimugire urwangara, mukovye umutima mu mitima gukorera iki? Imana. Servez le Seigneur avec zèle. 12 batubwira amajambo yandi abandaniza hajya nyine ngo munezerwe kwizigira ibizoba naho bitaraza, naho umenga nta gacu, naho umenga nta n'ikintu kirekereka yuko bigire bishike, wizigira ibizoba kandi ugumana umunezero wawe. Mwihanganira amagorwa kubera iki? Ntazobura, kuko ni bimwe mu by'Imana ikoresha kugira ngo ikomeze abera maze ibashikare ku masezerano. Ariko acarangiza bavuga ngo mukovye mu gusenga. Yesu ahabwe icyubahiro. Mukovye mu gusenga. Ubiravye neza ivyo bintu babitondeka ari ibintu bitanu bivuga muri iyo 20. Ni ibintu bitanu mugabo byose vyubakiye ku kintu kimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko bambere babwiye ngo mukovye mushishikare ntimugire urwangara. Icyambere. Icyakabiri mukorera Imana mitima yanyu. Cyagatatu munezerwe ibizoba. Imana ihabwe icyubahiro. Icyakane mwihanganira amageragezwa. Icyagatanu mushishikare gusenga. None ivyo bintu ko ari bitanu vyubakiye kuki? Vyubakiye ku cyanyuma. Yesu ahabwe icyubahiro. Vyubakiye ku cyanyuma. Nukuvuga ngo abadacika intege mu gusenga abo basanga bihanganiye amageragezwa. Kandi abadacika intege mu gusenga bisanga bafite umunezero mu kunezererwa ibizoba niyo byoba bitaraba. Bagumana ukwizera ku bizoba. Mugabo kandi abadacika intege mu gusenga baguma bakorera Imana. Abadacika intege mu gusenga ntibagira ikintu cyitwa ubute, bagumana zere, bagumana ishaka y'Imana mitima yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndagomba ngo usubire ku ngingo zimwe bagira afata. Zimwe zishobora kuba zitava ku Mana, zimwe zishobora kuba zasunitswe n'umubabaro, izindi zasunitswe no kumenga bimaze igihe kirekire, izindi zirava yuko umenga ibintu Imana yakubwiye nta wundi yari bwabibwigwe ngo umwigireko. Ariko uyu munsi niza ngo hari ibyo havuta. Ikindi naco hari igihe umenga umutima wawe hagenda habaye gukanya ko warindiriye kurabaho.
amajambo y'Imana akivugwa abantu bose biterera hejuru, ariko hageze kuca mu kiyaya cyo kurindira, aho benshi bagera ahantu bakanya, namwe bavuga ngo niyashaka izobikora, gusenga narasenze. Ariko uyu munsi ndizera ngo urasubira kongerwa ukundi kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Abandi nabo kubera umubabaro w'igihe kirekire, kubera kurindira cyane ndetse no kurindirizwa, basigaye bafite isengesho rimwe niryo gusaba. Amasengesho yabo ntikiri gikorane kiryoshe imbere mu nyonga z'Imana. Ega bugiye ikorane cyo muri Minevamu kiryoha uko kiva kivuye aho abantu baba. Iyo uri dépendant du culte d'ensemble, iyo wamurondera kushika mu bwiza bw'Imana ufashijwe na benshi, c'est-à-dire ko ugendera mu garagwa, aho Satani arakwiba amasezerano, Satani arakwiba umunezero wawe, amahoro yawe, ugushishikara kwawe, ugasanga ugenda ufata ingo zimwe zo muri kamere. Kubera iki? Wama wiheka ku masengesho y'abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Muzanire utuzi umuntu akiri muto ngaha. Oya bakiri bato, utuma bakiri bato nta siporo baherutse. Haleluya. Merci beaucoup. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo dépenda du culte d'ensemble, iyo wama wiheka ku bandi, nukuvuga ko wewe vyarakugoye kubaka igikorane cawe wenyene hamwe n'Imana yawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko si ukwiye kubaho. Paulo anayikarafasha ingero, ageza ahantu muri gice cya 12 cya kino gitabo cy'Abaroma, ari karabafasha kumenya ingene babana hagati yabo. Ari karabafasha kumenya ingene bobaho badacika intege kubw'ibihe bigenda biraba mu ishengero. Kandi nagenda kubwire twese turi mu bihe. Ushaka kubigeze mu itaba ry'umusozi, mugabo iyo ugeze mu itaba ry'umusozi ubwira usurumanuke. Nibishika none. Niyo uri mu kiyaya naho ubwira uduge. Imana igiye kuduga kandi igenda kumanuka, ntugume hariya hejuru. Kugumye hariya hejuru uzava bibaza abantu bose bari hejuru, kumbe hari abantu bari mu biyaya. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo gituma Imana iryoshe cyane, irafata muri kakwita ku misozi hejuru, abandi mu biyaya kugira ngo barati mfata ukuboko akira duza, ariko nawe kandi agufashe kumanuka kuko Imana ikira kubandura bukebuke. Ndaguha esikariye mwose ndaguta. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Abantu bashishikara rero imitima yabo iyo beko barasenga, ikintu cya mbere badashobora guta na gato ntibigera batakaza akarangamutima k'Imana mu gusenga. Haleluya. Igituma badatakaza gusenga, igituma batabita, igituma badacika intege, abo bantu bashingiye kuki? Kuco Imana iri. Imana ihabwa icyubahiro. Icyambere bashingiye ku Imana iri. Mbega Imana usenga urayizi? Uwo guha urupapuro rwera atana kimwe kiriko, ati turaguhaye umunsi wose, wandike bike mugabo bizima vyerekana Imana yawe wizera iyo ariyo. Uwo handika iki? Uwo kwandika iki? Ibyakozwe mu 4:24 hari amajambo meza akomeye atwereka intumwa z'Imana zabaye ahantu ziri mwirinde, ahantu abantu babakoraniye bagomba kubabuza kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu, kandi bari abantu bakoze inama ikomeye cyane, imwe yava mu ntware y'Abaroma, iyindi mu madini, indi mu miryango, baca bagira procès verbal et recommandation. Mwabantu ba Petero ba Yohana, ibintu mwadukanye, turababujije kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu. Kujya twarete bakubita mu kabana yaho muzusa muhera mu gasho. Ngo nabo bavyumvise ngo bavuga n'ijiri renga. Bati Mana n'umutima uhuye, bisiga ngo barahuje ku Mana ku ciri. Ngo data buja ni wewe waremye ijuru. Haleluya. Amajambo araryoshe. Bigenda gute ngo wumve inama yakorewe ahantu mu batwara ibihugu hashika nk'ijana 20 ukaca wumva inama yavuye mu ba onkle n'abavyeyi, abantu bose biwanya n'ababago bitwa ko baserukira ivy'Imana mu masinagogi bose bari kumwe nabo. Muri abantu mwe mwahamagaye n'umwami wanyu, uwababwiye ivyo muri kumurakora yacyana duga abasiga mu isi. Inama irakoranye bahaye icyo yafunditse, nawe uti data buja wewe waremye ijuru n'isi. Sije gusa ngo nikiyaga nibirimo vyose, ivyo bintu birahuriye he n'amagerageza barimo, vyerekana imitima yawe yubakiye kwiro caractère de Dieu. Bene data, iyo umuntu atakaje cy'Imana iri, aba yibwa Imana ubwayo. Iyo umuntu atakaje umutima Imana ifise, ingeso z'Imana, uko ikora ibintu, uyo muntu aba atakaje Imana ubwayo.
ntutakaze Imana mwene data. Aya masengesho aje ukibutsa icyo Imana iri, si uko utayizi, ariko birashobora kugenda inyuma aho utabona, aho impwemu yawe utamenyereye, ugasanga Imana yawe wizi ko kamwe, wizi ko dusanzwe hamwe namwe yizi nuko utuntu wumvanya abandi, ariko ikeneye Imana yawe mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dawidi aravuga muri Zaburi 21 ngo nunamura amaso yanjye ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova hehe? Ngo kuzova kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Kubera iki? Ibibazo byo mu isi nabyo birahana Imana yabiteretse. Ibibazo bije bizana na hepfo, hajya Imana yashikana ukuboko. Bijeje na haruguru, hajya Imana yashikana ukuboko. N'ababiteye Imana niba impwemu zo guhema. Imana ihabwe icyubahiro. Ugutabagwa kwanje kuzova hehe? Imana ihabwe icyubahiro. Nimbara ahantu ndyoherwa niko nasenga, ni kenshi wumva amakuru mabi ku buzima bwawe, ni kenshi uhura n'ibibazo usanga by'ukuri umenga bijya guhenura, ni kenshi usora hari igihe ugendegwa, sinzi ko ari Satani cyangwa Imana mugani ko ari Satani, akaguha tablo imbere yawe ikakwereka ibitagenda neza, tablo neza akabikwereka, akanasurinya ateheraba era wa mwaka erabiki hamwe umenga neza arakwibukije ukuri umenga wari ukeneye kumva gucumisa icyo mu mutima. Iyo atagusanganye icyo Imana iri uca umubandaniza, uterega Satani hari ikindi wibagiye. Iyo utazi icyo Imana iri mu buzima bwawe, icyo Imana wabonye, icyo Imana iri cyaseruwe n'ijambo ryayo, umenga Satani wo mubandaniza kuri tablo yari karakora. Mugabo bivuze nka Dawidi ngo ugutagwa kwanje kuzova kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Aca ateka n'ubudayimoni bwiwe ati sanzeho amasengesho ahagaze ku cyo Imana iri, ndagiye hajya ahantu saho kurira mu izina rya Yesu. Imana yawe ninde? Ishangariza Imana, amasenzi bazi Imana, abagabo bazi Imana, ugwaruka ruzi Imana, abashomeri bazi Imana, abantu cyakemutse bazi Imana. Abo bantu iyo basenze isengesho ntiricikagurira. Kubera iki? Imana yabo yaramaze kwihishura imitima yabo. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya. Niki Imana yabo umiza n'amazina udakwiye gutana hadahera yayo. Nibutse ko Imana idatoranya ku butoni. Iryo jambo ryari umutekano, ryarikacongera amaguca bugufi. Nasanze abatunzi bamwe batize, sanga abakene bamwe barize. Kubera iki nitoranya? Sanga hari abantu ibyabo biza bashaje, hari nabo bibasanga mu buto. Kubera iki? Irikwiye mu kunikora, nitoranya ku butoni. Mugabo nibutse yuko ari Imana ishoboye. Iyo ivuze biba bikoretse, n'umwami ngo ni Imana imuvise mu bugombe bwayo, ngo n'umuyaga ngo uyuvise mu bubiko bwawo. Zaburi 35 cyangwa ati iyo Mana irahambaye cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Hari amazina atekanisha bene data, amazina avuga ngo nta cyananiye, amazina bakora Imana ishoboye, amazina bakora Imana datoranya ku butoni, Imana ivuga usenga kwabera, Imana y'umwizigirwa, icyo yavuze cyose izogishikana. Ibyo bituma naho no kumva amakuru nkaye ntumwa zumvise hano novuga ati reka nsinzire, ejo ibintu zo bifise forma yindi, abagize inama ibire bimeze nabi, ariko ivyanje nibivi Burundi biva mu ijuru. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Imana yitande mwene data, Imana yitande. Imana ninde muzima bwawe? Ninde uri mwitiro? Ninde uri ahantu ha wenyene? Ninde bakwemeye? Ninde batakwemeye? Ninde uhaze? Ninde ushonje? Ni watora amazina y'Imana, ayi nishobora kubakira ko amasengesho adacika, ni udashobora kwibwa kwizera, kandi Imana igufasha so nivo. Imana ihabwe icyubahiro. Data mu izina rya Yesu ndaguhaye icyubahiro kubwo bukuru n'intebe yawe ufatira ku ingingo, nturenganya, ntuteba, ntucegwa, ntusuzugura amasengesho y'abera, ahubwo no mubavu kumotera neza. Mana witaye imfubyi n'abapfakazi. Hari abari bazi ngo baratevye ngo barabahevye, babona umunsi umwe uraje Mwami,
uhanaguye amosozi ya benshi, n'ubu turakwiteze yuko uzohanagura y'abandi mwami. Tuzobona batamagirwa neza, tuzobona ingo zubakwa, tuzobona bakira ingwara, tuzobona wishura amasezerano, kuko uri Imana y'umwizigirwa mu izina rya Yesu. Dufise Imana y'umwizigirwa, dufise Imana itananirwa, dufise Imana yirura, dufise Imana itananirwa, dufise Imana yirahiye. Ntucike intege, fatana Imana yawe, ntuharura ibihe, ntuharura inshuro, ntuharura imyaka, ntuharura uko uriko biragenda, ntubona umenga birumye. Uko nyene vyumye niko bizototazwa na mpemu mu gihe cavyo mu izina rya Yesu. Ubakira ku Imana iri, ubakira ku mutima Imana ifise ku buzima bwawe, ubakira ku Imana iri. Nimba dushobora kunezerwa abantu bamwe ngo nabizigirwa, ngo n'abavyeyi, ngo n'abarongozi beza, umenya abo bose nabo mw'isi hari utigeze aza atigeze yandura, yicaye mu bwiza bwiwe. Wewe si umwizigirwa gusa, arengeye kuba umwizigirwa. Nimba ushobora kunezerwa ngo nakaranye imbere y'akazi, kandi ngo ugiye yavuze ijambo ngo rarishitsa, hari uwundi wewe bitanamucamwo na gatoya guhinda ico yavuze. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ngo mba narihebuye iyo ntizigira. Haleluya. Mba narihebuye, mba nararize sinihanagure, mba naranabivuyemwo, ariko ko nizigiye kuzobona kugenza kw'Imana mw'isi y'abazima birabandanya. Iyo uri kurarira wihanagura, iyo ubabaye bwite umutima wanje himbaza Imana, kugiye cyo gusura kunezerwa Imana kirabitswe. Iyo ubwirwa amajambo yo kumenga ivyo byararangiye, noya ntugarukize ngaho nyene, subira wike ku mutima w'Imana. Imana si oncle, abarundi baravuze ngo hariho bita kuragira inarume, gukorera ubusa. Imana si marume, Imana si uncle crazy, Imana ni data wo mwijuru, Imana n'umucunguzi wanje, ni nyene isi, ni nyene ibiriko vyose, ni nyene ifeza, ni nyene zahabu, ni Imana iticuza, ni Imana yo kwizerwa ibihe vyose, siyo uncle crazy, ni Mungu mwema. Imana ihabwa icubahiro. Rondera izina ry'Imana, ryandika ahantu, kiyumvire ko, rondera ahantu ryanditswe, rirondere, ryubakire k'igikorane cawe mu izina rya Yesu. Ntuzocika intege. Ibihe bizoba bibi, uzosonza, uzodepoza ntibagwina preselection, uzorondera ibintu ushaka ntubironke, ariko ni waba wubakiye ku Imana iri, Imana izogusanga yagusize hamwishima utayigokeye. Imana idufashe cyane gose. Icya kabiri, abantu basenga batabita, badatakaza ukwizera, bashimikiye ku Imana yakoze, bubakiye ku mashimwe y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Bubakiye ku mashimwe y'Imana, Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Zaburi 22 umurongo wa 3 hari amajambo akomeye twama twumva igihe kirekire, ngomba kugarukako. Hatubwira ngo Zaburi 22 umurongo wa 3, Zaburi 22 umurongo wa 3, Psaume. Nasanga utavuze mu Gifaransa hagiye hari abantu bica bicanga. Aha turi kumwe n'abantu benshi mugabo. Zaburi 22 umurongo wa 3 batubwira ngo ariko wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Batubwira ngo notre Dieu siège au milieu des louanges. Mu bisanzwe twebwe turicara ntidusièja, sivyo? Le siège ivuga ku bantu bahambaye bafata ingo zikomakomeye. Aha benshi turicara ubu ntidusièja. Hari abantu baza ngo turasièja ntidusièja. Twe turicara. Siège n'ahantu umuntu nyene ingoma yicara, akaramvya amaboko bafise n'ahantu bamuteguriye, nasi ibirenge haba hariho n'ibitabo afatira mu biba biriho, baza gutora ivyo yasinye batwara bashira gushyira mu ngiro. Suba Imana yicara, Imana ivyagira ahantu ishimiwe. Nukuvuga ngo imanutse rero igasanga ahantu yatahu ivyo yakoze, abantu batidoga, abantu bayishima, ikimanukiraho nyene igacikora ivy'ubumana bwayo kuko yashimwe. Ibisigura yuko ikifata ibintu ikabinyarutsa ikakibikora ivyo yakoze muri 2029 ikakibikora muri 2026,
bisigura iki? Ubumana bwayo, presence y'Imana, kuganza kwayo, amahoro yayo, umunezero wayo, ubushobozi bwayo buca bumanukira mu mutima w'usenga, no ahantu asengera hakaba kuganza kw'Imana, amarayika bagatembera, dayimoni zigahunga, imitima yaje ikomeza igakira, hagasubizwa ukwizera imitima y'abizera bariko barasenga. Imana ivyagira mu mashimwe y'abera b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo abantu basenga bibuka icyo Imana yakoze, bisigura ngo bama bafise amaso ataraba ku ngorane, ariko araba muri kahise ati Mwami Imana, nivyo bisa n'ivyugaye, nivyo imeze navyo nokubesha, ngomba kubasenzera imbere yawe Mana, ariko sinibagire yuko wewe waserutse inshuro nyinshi. Umutima wagaragaje ko cagihe mwivyara, cagihe mpfunzwe, cagihe nagico ngaburira abana, cagihe nkarigwa ibitaro, cagihe nkari ishure ry'umwana, cagihe wanampara ibyaha vyanje, urya mutima ntiwawutaye, ndagushima aho bigeze. Iyo ushima, umutima wawe ugumana ubucuti bwawe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Abasenga amasengesho yo gushima Imana nibatakaza, bagaba bari connecte, bagumana ubucuti bwawe n'Imana yabo. Erega sinze ko murabibona, iyo turi mu ngorane, Satani bagomba ko tugira ubucuti n'ibidukikije, tugira ubucuti n'amakuru atwerekeye. Amakuru ariko aravugwa cyane cyane ko abantu bakunda kuvuga, ibitwerekeye baritubwira, ivyerekeye igihugu baritubwira, baranavyandika, ibikwerekeye baritubwira. Iyo umuntu adasenga, bijya yumva, bijya yabonye, nivyo bica bigaruka mu byumviro vyiwe, agasigara muri we yibwe, agasigara muri yibwe ishimwe. Ariko Imana yacu ni Imana igomba ngo shima icyo nakoze, hamurindira icyo nzokora. Kuko Yesu yavuze ngo nta muntu yoshobora kwirutisha uko yareha abihawe n'amaganya. Uko niko igihe cyose bigenda nabi, ukwiye gushimikira kuri louange. Yakoze iki? Imana ihabwe icyubahiro. Yakoze iki? Hari abantu bakuze bafite ikibazo cy'impuzu zo kwambara, none ubu ntibambara, none ibyo gushima bo bibura. Hari abantu bayigeze banize bashika mu mwaka wa 13, ibinda premiere za kera, atarambara ikirato kiri ferme. Ega birabaho, byarabayeho, muri ko muragarura bumva. Hari abatigeze kubona inyama imoti wabo, karatavyaha barimo. Imana ikabireka ati uzomuronka inyama niwagenda kwa oncle, yemeye kushikiriwe naho niwashikira mu mashuri y'indaro naho nizoca bibandanya. Ugasanga Imana yacinzira ubu ebana ku isahani bwoko bungahe, ugasanga hari akabazo kamwe kabaye, umwana arashushe bazishagwaye, aciyaba abati, arabuze ishimwe ku Mana, aracisa intege, amoso ziwe ntahera, aho gusura kwigati Imana yanje yakoze bikomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ugomba gushima akadetaye kose urakagarukana imbere y'Imana. Wirinda gusamazwa n'ibihe uriko urabamwo, ugasubiza inyuma ugasura ati uko bimera kose ko Imana idahindagurika, hari icyo yakoze muri kahise, sinobura icyo nsenga, sinobura icyo nshima, birahari mu izina ryayo. Pfa guhumiriza gusa, wirinde gusamara. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Bene data, bâtissez un culte. Ubaka igicaniro imbere y'Imana, cyubake ku cy'Imana yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Gushika uzoshika no ku rugezo, ushima ingorane atarizo zirakuviramwo. Je naho ngeze mbonye ingorane bwo nyine ntangura gusatima, ndagushimira ko ingorane Mwami hari umutekero w'umugisha biri kumwe. Iki naco ndagushimira ko ingorane ko yaramutse iza, hari ubushobozi bwo kwinesha wamaze kuma en avance aho ncambandanye. Narabwiye Imana ko kuva muzi umwana wa mbere navuze ati Imana nzofana ko waje kurukwa ngusigure birebire, hafi ari kuba nkunze gusa, ubundi umwana bwawe waragumanye ha birebire, ntiza ukwizera ukomeze hama tubandanyane. Wamaye gusa kumbabazi, muga mu Mana ntiwangabanirije. Oya ntiwangabanira ndabizi, nguma no muno ngaha muri meri ngaha, ariko wibere hehe? Ibere mu ijuru siyo muri meri urabaza. Uyu munsi iraza abahindi byo ko barasenga byose kayibona, bimwe n'abishura abashinu uko nyene ndani ari benshi.
natwe ngaha twe twazanye byose kandi byose byumviswe iyumvire. Ariko jewe urashobora no gusanga warushe kibagira date y'umunsi, yumvire hari n'abibagira amazina y'abana babo. None gasaba umva tungana, yaduhaye gusa karyo ko kuza mu bwiza bwayo ngo tuyisenge, tuyihimbaze, dutahura gace, tugendere mu gace. Ariko naho gace Satani agomba kuza kukatwiba akoresheje ibihe. Imana ntabwo icubara. Shima Imana. Ndakunda ijambo Paul avuga hariya muri Timoteyo wa 2:4-6 avuga ngo jewe mbere ubuhoho ngo sanuri karasuka ku gicaniro. Ngo carmenage au ser de libation. La libation c'était quoi? La libation kwa gufata ikimazi cyamaze kwicwa ugatandukanya inyama n'amaraso ugashaka gafu ukacuturira. Aho gafu bagashaka ko yagira libation. Avuga ati je rero afete ngiroma gupfa. Mvuye mu isagara imwe naciye sarimo hose ngiye gupfa biriko biraryoha. Ikimazi niko ndakiryosha menajewe ndagafu nibaturire ngiye gupfa. Ni bande bo Imana babwira ati we ntaka nusigaje 48 heures bacavuga ati mwami bigire biryohe. Abandi bose aho imbabazi ibyaha batakoze basura kurondiriye bagomba gusabirwa ngo abantu bose bamwe bashaka kwita ati nimba umuntu agiye nabambabarire kubera iki kuzazanirwa kw'abantu. Ariko uzi ko agiye gupfa yitwa Paul avuga ngo ndiko ndatuma biryoha, ndiko ndasukwa ku kimazi. Jewe ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kizemeze gute kirashitse. Ariko aucune plainte, aucune crainte, aucun murmure. Biriko biratuma bigira nte, biko biranezera umutima w'Imana. Kuko siko nagana n'urupfu, nari kunigana n'urupfu iyo nja kuba nzi ko ngiye habi. Ariko yaramaze kuncungura, niwe maze imyaka myinshi nkorera, umutima wanje n'umutima we byaragumanye. Ngiye gupfa kugira ngo namusanga hari mu kibanza yanteguriye. Uko niko bitagupfa neza. Abantu baziga mu kwizera bakuzigamisha kudatakaza ishimwe. Igitabo cy'Ingoma cya 2 igice cya 20 umurongo wa 20 gushaka kuri 21 batubwira amajambo akomeye cyane. Yoshafati yatewe n'abami batatu, umwami w'Uyuda ategwa n'abami batatu, bamwe bari abanyamori, abanyamowabu n'abari b'Imoyoni. Iyumvira ibisoza bitatu byagize inama utabizi, biragira logistique utabizi, biragusanga ahantu munsi y'igihugu twara utabizi, ukatamva gusa hansa nyuma imwe aterega babantu vya bihugu bitatu, vya bisoza bitatu byamaze gutonda urugamba birajya munsi. Utwari Uyuda wacokora iki wewe? Ngo acafata aproklama je n'ai prière pour une nation. Amasengesho niyo gwa intambara y'urusoro. Barasenga. Bariko barasenga, Imana yagutse umuntu arabwira ati iyo ntambara si yanyu gusa muze muyitonde. Si yanyu bwa mugire nte muze muyitonde. Umurongo wa 20 hatubwira ngo hanyuma y'ivyo, uno murongo wa mbere ja kuri 20 verset 20 batubwira ngo bukeye bwaho umviriza yemwe barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda Yoshafati ahagarara ngaho aravuga ati ni mu ntega amatwi yemwe Bayuda namwe ababa i Yerusalemu mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere nabwishwa nawe mubone kugira nte utsinda. 21 nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abogira nte iyo ntambwe yo kwa Yoshafati irimo ubusazi. None ibisoda bitatu byagize inama utabizi, bibirwanisha bafise ntabyuzi. Icyo ukora bise akagabo kahagurutse muri mwe bigasanta n'akavugishwa. Ntiwabuze ko kataba kanavangiwe. Kavuga ati iyo ntambara si yanyu bwamuze muyitonde. Hageze gutonda urugamba ntigeze kavuga ivyekeye ruwanje. Mu buvugishwa iyo Yoshafati yaronse nta ruwanje yavuzwemwo. Ariko avuga ngo ashira imbere abaririmbyi bo kumutazira basazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime Uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe bidashira. Tugaruke mw'isi, ari umuntu utari kumwe muri serekera iyo dutegura amagape yo kwizera atamera dufise
aga ngo twiyambike umubiri gatoya basi ati ndabona yuko mwaduze ahantu mu kwizera ngo twambare umubiri gatoya ko turi kuwa kabiri agape ni kuwa kabiri uzoza amafaranga ni 43,000 none mufisa ngahe umurongo ati maze kuronka 7,000 none mwino misi indwi urindiye 36,000 azova he ati nukwizera ati twitize umubiri agape nibero porte base nagomba twitize umubiri gatoya bigenda gute ngo ibisoda bitatu vyagukikuje birakwiye byari ipanze bije kugwanya umuntu umwe hageze ngo nawe kuza kubategera ugashira imbere abaririmbyi pilier de feu barabaroshe barabarasa nuko afise muri we le témoignage afise intahe kwisengesho gishimwe arazi ko iyo ruwanje rikiraba hari ibintu biba nato bayibonesha amaso yizera ikiriko kiraba mu izina rya Yesu ubana jya nkuru murabizi inkuru ikunda kuvugwa ngaha mu ishengero batanguye kuririmba byabiza bica bisubiranamwo barimarirana ubwabo kubera la louange tubizane ngaha mu isi nyine bisigurike iyo turiko turahimbaza Imana mu kwishima ico yakoze bituma hari amadayimoni n'ibikomere byo mu mushaha bigenda birakira amadayimoni akagenda imitima igasubiza ubundi buzima bw'Imana muri twebwe ayi ubundi bwo nta banyamwa twese dufise tubisa amadayimoni n'amajambo y'imitima yacu n'amadayimoni agenda aratubwira ibinabiriya yaduteye iyo asanze umutima ushima ntashobora kwinjirira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Amasengesho yacu ntasimbire Mana urabona Mana mbega urihe uraze kubyuka saa 9 y'ijoro mbega uri kubera umubabaro warayemo n'uvyutsemo Mana nyari Mana abandi bobo Mana abandi bobo Ayigiye abantu be influence Imana mwijwi ukamenga Imana ebana igiriwe igaragare maranga mutima irayafise mugabo irayakontrola Mana Mana Haleluya. Ubaka culte de louange. Ubaka amasengesho ahagaze ku Imana ibi. Imana ntirishwa n'amajambo yawe. Imana irakeneye ahantu irafise ma principe spirituel yubakiyeko. Irafise ingingo ngenderwa ko z'ubyo mwemu yubakiyeko. Umutima ushima uyimanura ahantu herereye. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Ndagushima Mana ko amasengesho yabera. Ndagushima Mana kutigera usuzugura abasenga. Ndagushima Mana ko umutima wawe yabangiye abagororotsi. Ndagushima kwibigerageza umwana aho byaje bisi igihe cyavyo. Ndagushima kwibi ari furu ku barongozi. Ndagushima ko mwami Imana ibi bintu wanyimye kubona kure ariko urabona kure mwami. Ibi bintu ni ivyawe Mana. Nawe ugenda ku kazi utavuze ikibazo cyawe. Wamaze kwakira karyo ka intervention divine mu mutima wawe uja gusohoka ukeye nuja kugira greve nka wa muntu tubana yatukura muri serire tumatukura muri departement ubandanya uri areze n'abantu ubandanya uri areze n'ingorane zawe hama Imana ikabananyikora kuguhingura mu gihe gikwiye Imana izogaragaza ubwizigwa bwawe ku buzima bwawe ni wibwishimwe fata bijya bito bijya nyine umenga birasanzwe shima bijya hari abantu iwawe igikombe bazi ari mironko ubu naho basigaye barabe birahura ingene nivyo birabamwe none ibyabaye Imana yakoze neza shima ivyo nyene nusuzugura ibintu Imana yagiye irakora fata bijya bito nyine ugende bidugire ubakireko ushime wubake gaje abantu bavuga ngo je niko nasaya ngo majambo aramperana ni kubera ugoma amajambo yawumbanya abandi koresha yiwawe urako taboneka none ko bindi bintu bivuga ibindi kubivuga ubikura he ibindi kubivuga inkuru zingene vyagenze ingene banza kwagenze ingene bari babereye uko bidahera ababeshe abari ko kutabitakaza nukuvuga ngo ivyo Imana yakoze vyabuze ikibanza muri wewe none isengesho ryavyo ricaribura mugo umunsi watanye kubarokonesa mu madetaye yose amajambo ntazohera Imana habwe icubahiro
Haleluya. Amashimwe atuma Imana imanuka mu kuganza kwayo, aho turi ibyo turimo haka Imana iganza, tukanezerwa ya Mana niyo tuba tutarishurwa abambe. Imana habwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Amasengesho wazi ko iyo ufite umutima ushima wamufise imigendere n'abantu, kuko hari abantu bagira ikibazo cyo kubana n'abantu kubera utandukane bwabo. Hari abantu b'abakene banka abatunzi, hakaba n'abantu b'abatunzi banka abakene. Ubwo butandukane bw'abantu gusanga ariko buzana ibice mu ishengero cyane no mu migwi y'abantu. Iyo umuntu ashima, urashima kutariye kandi muri kumwe mu gikorwa cy'Imana ariko aturumube, Imana ihabwa icyubahiro, bitanga ibyizigiro. Agashinga intaye zingiza aho yaciye muri Luxembourg, nawe uzihehe uzimukanza gusa uti ntacyo, bitanga ibyizigiro. Imana ishimwe yuko iriko ibyizigiro vyakure. Iyo umuntu ashima nta bibazo ufise z'abaturumube. Nawe navuga ko imodoka yiwe yaguze muri yaridi ntiwidoga, nta none ayubwira uti Imana ndagushima ko muri ibyo bibaho mw'isi. Birabaho kumbe miliyari y'umuduga yaya bitanga kwizera. Urashima iby'abandi nta nzigo bikuzanamwo. Urashima usanga uciye bugufi mu bantu, nta bibazo by'abahaze n'abadahaze. Ntujya kubaza impuzu abantu bambaye amahera zaguzwe, ntugume uraba itunga ry'abandi, uranezerwa cyane. N'ubukene bwawe ntubugira ururirimbo. Hari abantu bagira ubukene bwawe ururirimbo no kuri tati gaha mukozi w'Imana habiragoye. Biragoye ndabizi. Erega tupfa kubyibwira kubirenza ko birebire, hajyo biko biragora baboneka inyuma. Nta gushaka komprema biko biraboneka. Tuba turasinga uti Mwami Imana uyamusabye wawe mukorere ko umufashe. Biragoranye mu ino minsi. Aratose turasenga mwibanga. Imana ihabwe icyubahiro. Araremvye. Mugabo nkema mufasha muduze, kandi Imana ihindura amateka mu izina rya Yesu. Nta kwigira uririmba aho umenga urabitariye igihugu cyo bimenya. Batanga uguti nta babantu baraberekwa aha ni wokoreka ariko ntariye akamana ibinda bitano bazi. Imana irabahuma amaso bagaca gatanga kuvuga ivyabo, we nawe zingogo babereka ivyabo ntavyo berekwa, Imana itabiberetse. Shima Imana uko nyene. Genda n'amaguru ntubanze kuraba abantu badatanga lift. Ega lift siteko kuyitanga. Bimuzamwo nkema kose nahone. Nivyo kuko abantu bagenda bakomekera iyo bagenda ahantu b'abatunzi, ati nukuri bavyantu nsengera abantu barabantu nukuri bose n'umuduga gusa nta numwe arigera mbazi ngene naraye. Ega barazi kubisa Imana, none ntibazi kubisa Imana, none bo cyamenye ibyo byagukiyemo byose. Oya, shima Imana muri korale mwese mushima Imana. Umusensi y'intabe ati yashiye hatoroshe bwawo niba imikovongo muri epreuve. Imana ihabwe icyubahiro. Shima Imana ushobora imigeni n'abantu batandukanye, nta kibazo. Nukirimba wogenda ukakiragwa n'umushikuri w'igihugu ukamugana ibyakujanye mugataha ukanezerwa ugakora icyakujanye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data, ntiwibwishimwe mu izina rya Yesu. Ntiwibwishimwe. Vyuka saa 9 ijoro yawe uduze ishimwe. Ibitondo vyawe hari inkuru mbi gushikiye yo mu kazi, vayo ivugiwe ugende nimba wisangije birogare birushye kwirido. Ti Mwami Imana aya makuru arasanzwe. Kuko ubwa mbere icuri uri Imana iganze imyanya n'ibihe. Icaka biri kamwami Imana narakoye mu bihe birenganye. Ibi bintu navyo shira muri tiruware yawe mugiye kwizokore. Ariko ndabandaye umugambi w'Imana. Ngengere muri serire. Bise descente evangelisation ejo. Nije njya gupartaja muri serire. Aya makuru yakiriye Mwami Imana. Je ndabandanya makuru y'ivyo wampamagariyemwo. Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatatu, abantu bagira ukwizera kudatakara. N'abantu badatakaza icyo Imana yasezeranye. Imana yaravuze. Amwe babivuze mu ndirimbo barabitwibutsa. Ngo Imana n'umugabo w'apfakazi ngo kandi kabise w'imfuvyi. Yavuze ngo mpamagara ku munsi y'amagorwa, unenzo gutabara munawe ucumpa icyubahiro kandi se ko amasezerano yawe. Ntutaka cy'Imana yavuze. Yavuze iki? Umuntu yatigara twigisha kera mu byo muhamagara bwa timbiriza ukaja mu ikowa cy'Imana atacimana yakubwiye uzohapfira. Wamenga avuze ibintu bigoye mugabo nakiye mbona ko nanje hari igihe vyuma bigasubira bikuma
bigasubira bigakaba kawukawu nkasiga ntuze n'amajambo nk'abiri n'amatariki nayaronkeyeko icyo Imana mpaye sinzi guta. Mwami Imana cya gihe ya tariki kwa kwezi hari muci, hari mu kwa mbere, hari mu kwa kane, hari dimanche après-midi, waravuze birumye, ariko hari jambo wavuze kandi si Uncle Crazy yavuze. Oya, si Uncle Crazy yavuze. Havuze Imana mushobora byose, havuze Imana iganza imyanya n'ibihe. Imana yavuze iki kwishengero ry'Imana, icyo yakuvuze ko ntugitakaze, gituma udatakaza ukwizera kwawe. Yesu agwe icyubahiro. Haleluya. Babantu bumvise inama y'abaroma yakoranye, y'imiryango yakoranye, y'amadini yakoranye, baca babwira ijambo rikomeye mu Byakozwe muri 4:5, abavuga ngo 2:5, Ibyakozwe muri 4:5, bavuga ngo kuko wavugiye mu kanwa ka sokuruza Dawidi umusavyi wawe, ubivugisha mpwemu yera, bisigura iki? Ni ivy'ukuri utabanyamahanga. Abehe bamwe yagere ya nama, abanyamahanga niki kibateye umuvurungano? N'amoko yagiriye ingingo iki ivy'ubusa? En fait bace bibuka ko Imana yigeze kuvuga par prophétie mu kanwa ka Dawidi yuko abanyamahanga bazokorana bagwanya Yesu, none ko Imana yasuzuguye ingingo zabo. Atega ni twebwe rya jambo ribayeko, baca bw'iki Imana yavuze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yavuze iki ku buzima bwawe? Baciye babana kiya gice ati ko bamaze kubivuga rero ituvuga ngo babihindure, twabonye ko deja c'est en vain ce qu'ils ont décidé. Mais Mana yacu ukirambuye ko kwa inkomezi, abasavye bawe bahe kuvuga ubutumwa bwiza bashize amanga ngo kayinsira tigita, baratira tigitira nyigahanga ngo buzoma mpemu yera, bacabana ya kuvuga ubutumwa bwiza n'ubushizi bw'amanga, kandi abantu barihana kubera icyo Imana yavuze cyabashoje kumenya ingene basenga. Zaburi zawe nizihe? Nahe majambo wironka igiti wawe ntutakaze mu na rimwe. Igihe kimwe hari nka 2013 23 plutôt, ndafata karne yavyo, ndandika amajambo yose, ndashira kugira bibe hamwe, ndavyandika, ndasura navyandika. Satani yaciye abinyiba muri vire. Satani yaciye muri vire, baciye imodoka bamwe b'umugeto baratwara vraiment. Nasiye kuvyandika anuvo kuko naciye mute yabonye amasezerano, yabonye ko ivyizigiro byanje ndabishira ku cyo Imana yavuze, atireka ndabimwibe. Igihe kimwe tuba turasengera umuntu amwe baramuzi ngaha, yari umuntu afise amadayimoni ava muri Afrika y'Epfo. Turasenga bitana gucanamwo ngo mbe uguta nimero yawe, amadayimoni acanamwo. Akandi kacakaraza mwana nawe sha mutwara kubabaje imwambaje gute? Mutwara kwibye. Sha ubugabo kweri ko muri Afrika y'Epfo gutwara kubabaje ni mwe mwambaje gute? Titwara kwibye. Abanyamamenti ziba zanja mutabikuyeho nabisariho mu mutima, zosona vyandike mu izina rya Yesu. Singomba gutakaza Imana yavuze, kuko Imana ivuze ntibikirere sangishwa, nivuze bidakenewe, ibivuze ibintu bya bize bigufashe mu gihe hatoba hatoroshe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Wabwiwe iki? Andika indoto, andika amasezerano, andika ubuvugishwa, busuzumishe, andika icyo wumva Imana ikirazana mu mutima wawe, andika amasezerano muri rusange icyo birivuga, wandike. Uribonye ahantu uriko uracyatoroshe, ntupfe gusenga ata jambo uhagazeko, kuko Imana yawe iragomba gukora ku ijambo ryayo umutima wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ni igihe cyo kudacika intege bene data. Ntuhanga amaso iby'igihugu kirimo, ntuhanga amaso imiryango wawe urimo, ntuhanga amaso ingene umuntu wawe umeze, hanga amaso icyo Imana yavuze, kuko Imana yacu ni Imana iganza imyanya n'ibihe. Lazaro yaremeye ko ahambwa, mu gihe cyo kumuzura cyari kibitswe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tuvyaguke dusenge.
amashyi menshi ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Data urahambaye cyane Mana. Niwe cyubahiro dufise mu isi no mu ijuru. Ni wewe mwami mwiza utananigwa, Mana yo kwizegwa. Turaguhaye cyubahiro uyu mugoroba ni wawe Mwana. Iyi programme iva mu ijuru, kanya keza ku buzima bwacu Mwana. Turaguhaye cyo cyose Mana. Uri Imana yo kwizegwa, uri Imana y'ukuri, uri Imana itananigwa, uri Imana yo kwizegwa Mana. Tuzi ibiganza byawe, tuzi ibiganza byawe, tuzi ikiganza cyawe urangamize ahera cyane aho Kristo vyagiye ku ntebe y'inganji. Mubwire uti ndagushima kuri umwizigigwa. Vuga icimana iri, vuga icimana iri. Tazira Imana icuzi kwimeze. Nimba ari umwizigigwa ubivuge, nimba ari umunyabushobozi ubivuge, nimba ari uwera ubivuge, nimba uzi ko ari Imana itananigwa ubivuge, nimba ari ko Imana uzi ko itarenganye ubivuge, nimba uzi ko ari ya Mana ivuga usera kwabera ubivuge. Hari ukundi wayibonye. Vuga Imana, vuga Imana, vuga Imana, vuga Imana, vuga Imana, vuga icimana iri, vuga icimana iri. Gihuze n'ingorane zawe, gihuze n'ingorane zawe, gihuze n'ingorane zawe. Vuga icimana iri ku ngorane zawe, vuga icimana iri ku ngwara, vuga icimana iri ku rubyaro rwawe, vuga icimana iri ku magara yawe, vuga icimana iri mu kazi kawe, vuga icimana iri kuri ino si. Vuga, ntutakaze kano kanya, ntusamare. Vuga, 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 rangamiza hera cyane. Bwira Imana umutima utekanye, bwira Imana umutima ubikunze, bwira Imana uko murarabana. Ni Imana ikuzi muri Kristo Yesu, yarakubabarijwe muri Kristo Yesu, irakuzi izina n'imishatsi yawe irayizi. Ntutakaze kontakte. Vuga icimana iri, vuga icimana iri. Ute mu bingoye, mu ruvugo, mu kurenganywa, mu kunanigwa, mu kurindirizwa, uri Imana yanje, uri Imana y'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Ntutakaze, ntutakaze, ntutakaze kandi ntusamare mu izina rya Yesu. Vuga ubukuru bw'Imana, vuga amazina y'Imana ku buzima bwawe, vuga amazina y'Imana ku bihe, vuga amazina y'Imana ku rubyaro rwawe, ku kazi kawe, ku buzima bwawe, ku madayimoni abategwa ari mpemu mbi. Zibwira uti Imana yanje ni umukiza wanje, Imana yanje nishoye kumbohora, uti Imana yanje ni impumwidegemvyo mu izina rya Yesu Kristo. Ntutakaze contact. Nezerwa Imana yawe. Urashaka kwikomera amashyi, urashaka kwinezererwa cyane, urashaka kwinezererwa cyane. Aho ibyagiye ahera cyane, ahira ahera cyane. Data uhabwa icyubahiro, wakoze ibikomeye, wakoze ibikomeye. Twavuye mu cyuya cyawe, twavuye mu binkori yawe, twavuye mu ishishagu yawe, twavuye mu ishishagu yawe, twavuye mu kubabara kwawe, twavuye mu musaraba wawe, twavuye mu kubazwa kwawe ku musaraba Mana. Turi hangari kuyoboka, turabana bawe mu isi Mwana, awagerereye muri bo Mwana. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Uri Imana y'ukuri, uri Imana idasanzwe, uri Imana yo kwizegwa, uri Imana y'ukuri. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Haleluya. Haleluya. Umviriza amajambo ari mu iyo ndirimbo. Haleluya. Ari mu bwiza buhebuje, ari mu bwiza buhebuje. Duza umutima wawe mu ijuru. Haleluya. Duza ibiganza byawe, duza amajwi yawe ku Mana. Data ariko arakumva, Data ariko arakumva. Nuhombe kano kanya, nuhombe kano kanya, nuhombe kano kanya. Haleluya, haleluya. Nezerwa Imana yawe, nezerwa Imana yawe, nezerwa Imana yawe, nezerwa Imana yawe, nezerwa Imana yawe. Haleluya. Nezerwa Imana yawe mu izina rya Yesu Kristo. Nezerwa Imana yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.
wewe nyeninganzi tudugije maji tugushima nyeningabo nyenicubahiro Haleluya, turaguhaye icyuho cyose Mana, urera ibihe byose Mwami, urera uraganje ibihe byose Mana. Tangura gushima Imana icyo yakoze. Bamwe barahawe imbyaro, abandi bahawe ingo, abandi bahawe gukira indwara, abandi bararenganuwe, abandi bafite icyo bafungura. Shima Imana kuri byinshi. Iyumvire iyo wavuye, iyumvire aho wacishijwe n'Imana, iyumvire ibyo wasenze ukishurwa, iyumvire kubw'iko Imana nk'umwizigirwa. Shima Imana ntutakaza akanya. Shima Imana ntutakaza akanya. Shima Imana kuri ibyo bisanzwe. Shima Imana ku mwana waronse. Shima Imana kuri mariage. Shima Imana guheza ishure. Shima Imana kuronka impuzu wambara. Shima Imana guharigwa ibyaha byawe. Shima Imana ku kubohoka kwa dayimoni. Shima Imana ku mugore. Shima Imana ku mwana. Shima Imana ku mugabo. Shima Imana ku kazi. Shima Imana ku mugabo. Shima Imana ku kintu cyose Imana yakoze. Ntusamare, vuga Imana yakoze ibikomeye. Imana yarashimwe. Shima, shima, shima. Ntusamare, ntusamare. Wibagira imitwaro, wibagira imitwaro. Imana yakoze ibikomeye. Imana yakoze ibikomeye, ikwiye kubishimirwa. Shima Imana ko wakize muri aksida. Shima Imana ko warokowe muri aksida. Shima Imana ko wabohotse. Shima Imana ko uzi gusenga. Shima Imana ko uri umukozi w'Imana. Shima Imana ko wahariwe ibyaha, wavuye mu kwisambanya, kuva mu kabaregwe, kuva mu kuraba amasho y'ibiterasoni. Shima Imana ku bushobozi bwa Mwemu bwakoze ibikomeye muri wewe. Shima Imana mu izina rya Yesu. Amaso yanje yarabibonye, amatwi yanje yarabyiyumviye, amaboko yanje yarabikoze. Ndashinga ibyo nibonye. Urangwa n'ukugira neza. Amaso yanje Amashimesi na karuru, akaruru kumana. Amashimesi, amashimesi, akaruru, 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 akaruru. Birakubereye ko twebwe abasavye batuvuga ngo warakoze Mana. Ndagushimiye ko mvuga, ndagushimiye ko niyumvira, ndagushimiye ko nzi gusoma,
ndagushimiye kunyereka ubumana bwawe ukoresheje ibyo waremye. Ndagushimiye ko wanyeretse mu bitandukanye mu buzima bwanje. Ndagushimiye ko wampaye kumenya ibyo wakoze biciye mu kanwa ka bene data. Ndaguhaye icyo cyose Mana. Birakubereye, birakubereye ko witwa Imana hejuru y'ano mahanga ari imbere yanje. Birakubereye ko witwa Imana mu ngo, mu gwaruka, mu buzi, mu Burundi. Birakubereye ko witwa Imana kuko waremye isi, urayiremera, uremera ubwoko bwawe, urabwiremera. Turaguhaye icyo cyose Mana. Haleluya. Jambo yawe urumye sigirwa. Haleluya. Numwizigirwa data, numwizigirwa. Imana yacu numwizigirwa. Imana yacu numwizigirwa. Imana yacu numwizigirwa. Imana yacu numwizigirwa. Amashi menshi ku Mana, amashi menshi ku Mana. Haleluya. Imbere ko turangiza ndagomba iki gice aba a no gushangaha, donc à droite yo ngaha tugiye gusengera abafise amadeni yabananiye kuriha. Aba a bari ngaha hamwe n'aba turasengera ingo zikeneye abana. Aba aho karanje kare murasengera aba mariage mw'ishengero mw'izina rya Yesu Kristo. Muri wa mutima wizera ko Imana ishoboye, ko Imana aramwizigirwa, ko Imana ihindura ibihe, ko Imana iganza vyose, ko Imana gusenga kwabera, ko ari Imana yasezeranye kandi aramwizigirwa. Dusenge mw'izina rya Yesu Kristo. Aho tumereye urahumvise, tangura gusenga mw'izina rya Yesu. Mana nyene icubahiro, uri umwizigirwa, uri Imana y'ukuri Mwana. Turakweretse ingo ziheranye, turakweretse abantu batandukanye bafise amadeni abananiye kuriha, basenze bikanka, Mana vyanse, bagerageje bikanka, Mana ngo bacire inzira, Mana ngo bacire inzira mw'izina rya Yesu Kristo. Reka ubahezagire, reka ubakomeze, reka urebe amadeni y'amabanke, amadeni mu kibano, amadeni mu muryango mw'izina rya Yesu Kristo. Turakweretse Mwami ingo zitandukanye ziriko zirondera ibibondo, ingo zisenga zisaba ibibondo mw'izina rya Yesu Kristo. Mana tabara, Mana irura, Mana kiza, Mana tabara, Mana heza zibona iyo miryango Mana. Senga
hamagara Imana kuri iyo miryango. Hari uzi mu izina uramuvuga, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Data turakomeye cyane Mana, uri Imana y'ukuri, uri Imana idasanzwe. Turakwezi urwaruka rwa hano Mwana, hari abakeneye ingo Mana, turasenga ngo ubuntu bwawe busukwe, 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 ubuntu bwa mariage, ubuntu bw'ingo, ubuntu bw'ubuzi, ubuntu bwo kubyara mu izina rya Yesu, ubuntu bwo kuriha amadeni, ubuntu bw'umusesekara mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikomeye cyane Mana, uri Imana y'umwizigirwa, uri Imana y'umwizigirwa, uri Imana y'umwizigirwa, uri Imana itananirwa, uri Imana yo kwizerwa. Ishura abaheranye, ishura abaheranye, heza zibona imiryango, heza zibona imiryango. Tanga ingo mu izina rya Yesu, tanga abagabo, tanga abagore mu izina rya Yesu. Hezagira amafiyansaye amaze gutangura, uyahezagire. Izitaratangura uzizane, izifite intambamyi uzikingure mu izina rya Yesu Kristo. Amashyo yo kwizera kuri twese, amashyo yo kwizera, 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 amashyo yo kwizera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turakwizeye kuri Imana y'ukuri, kuri Imana itananirwa mu izina rya Yesu. Mana, turaguhaye icyubahiro ku mwanya waduhaye ijambo. Turaguhaye imitima yacu Mana yo kuyiganza. Turakweza ubuzima bwacu bwose Mwana, tugendere Mwana, turifuza gukunda kurundi rugezo, turifuza kugwa ko nawe Mwana, tuganize umugambi dufise ko, tuganize ubuzima bw'ishengero, ubuzima bw'isi Mwana, dukomeze Mwana. Garukana bwa busozi bwo gusenga, garukana wa munezero wo gusenga dushima, garukana bwa busozi bwo kunegesera umutima wacu Mwana. Atwe gutandukana dutaha mu mihana yacu, udukomeze. Ubuntu bwa Mwami butubeko Mwana, uduhe kuba abanyenkomezi, uduhe kuba abanyabwenge mu by'Imana, abanyabushobozi mu Mana, abafise ibyo bajeje mu Mana. Utugire dukomeze, nawe ushe guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen.